jewe sinarogrese ku bikorwa nari maze gukora ko vyari vyiza abo nabikoreye bari babishimye kandi bibanezera ahubwo nibo bambaye hafi bambwira ati none wobiheba kubera iki ko twe twashimye kandi biryoshe hama mugabo muri uwo mwanya vraiment nari sinokubesha nari nadesize yuko mpagaritse ugaca ndonka umuntu w'umupfasoni Imana vraiment igume mu mpezagirira aranyegera ambwira ati ndibuka ngiye muri archipel nashikira kuri ubusinkigenda nashikira kuri piste kandi hava nta sinicara nta na kimwe nishika kuri scene bambe kuri piste nkatamba muri societe tubayemo ya conformisme donc mutegereza kugendera kuri uyu murongo urumva ko acaja ashobora no gukumirwa kuko atiyumvira nkuko abandi bantu bimvira kuko atameze nkuko abandi bameze ari umuhungu ngira barapardona gato mugari umukobwa ngo ujya nigisare nigiki kubera we yarazi ko nkora mugabo nari nasubiye kwiga kandi hama naho rero twahuriye mu ibarabara nta kubera ko ari we wahisemwo mu bandi basore ko wahisemo umuprofesseur yakwigishije ubuzima n'ingwano ubuzima ntibutekana nta buzima butekanye buhari no kuko ubuzima butagiramwe ingorane je nibaza ntibwonaryoha ivyoryoha ifo kuvyuka uvuga ati bavuze KADIE KAY ubwo wowe uritora uramuzi bavuze Claudine Kabayoboke hoho wobitora jewe birancanga rimwe ariko bigashika umuntu ugasanga hariho inkuru wumva hariho umuntu umenya bivanye n'ingene wamukurikiranye ariko ugasanga hariho ibintu vyinshi kuri we utazi uno munsi kuri BITV twatewe iteka ryo kwakira umwanditsi umudamu aberewe cyane ashajije mwiza abereye ijisho merci yitwa Claudine Kabayoboke abenshi muzi ku izina rya KADIE KAY ni ryambere tumwakiriye turi mu kwezi kw'abafasoni kuno kwezi twagahebeye abafasoni ibiganiro byinshi bizoba iby'abafasoni tuganire urabona ko baza banambaye nk'abafasoni nyene nawe ikibaranga ego ndashaka ko uno munsi niba ari ryambere ubibonye urashobora kuba aramaze gutanga ibiganiro ahantu henshi hatandukanye ariko ndazi neza ko ivyo tugira tuganire hano ntaza kubura ikintu kimwe canke bibiri utaruzi canke ugasanga ntiwari umuzi nuko rero mutora agatebe mwicarane natwe duheza tuganire KADIE KAY ndaguhaye ikaze kuri BITV uramutse abakunzi bacu n'abakunzi bawe hama dushobore kuganira murakoze cyane kumpa ikaze nibwo bwa mbere nje mugabo nibaza ko atari ubwa nyuma jewe ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Kabayoboke Claudine hama muri myaka ibiri iheze naragize ibindi bikorwa bituma ngira irindi zina nitwa KADIE KAY mu bijanye n'umuziki ndi umwanditsi w'indirimbo ngira turaza kubigaruka turabigarukako murakoze cyane iri korohera ko bakwita niri nka jewe kugira nze urumva uri umuvyeyi waratewe iteka ryo kuba umuvyeyi hari abakunda ko babita ba mama naka hari abakunda ko babita bana iri korohera niri iryo ukunda gusoma yanje je nukuri nta sinovuga ngo nkundira canke ririya ubu narimenyereye KADIE KAY urumva ko ari rishasha mugabo urinyise ntaco nyise Claudine naco mugabo mu vy'ukuri jewe kuva kera ntibigeze banyita cane mama ngo banyitira izina ry'umwana wanje sinzi igituma byaje gutyo nyene mugabo baranyita Claudine mugabo muri iyi misi banyita cane KADIE KAY murakoze cane KADIE KAY hariho entre temps jewe sinabaramukije ndaramukije abiwacu ndaramukije abanje ndabaramukije abankunda abakunda BITV ni Gloria Muneza kuri micro hama nkaba ngira ngo nkorane na KADIE KAY nuko KADIE KAY umuntu wese ntashika hashitse ntushobora kubura umumama ntushobora kubura umudamu ageze hageze udafite wavuye KADIE KAY avuka he yavutse mu muryango w'abana bangahe yarameze gutakiri muto imbega wamikunda kwandika n'ibintu byaje uko nyene byagenze gute jewe mvuka imuyinga niyo navukiye hanyuma mvuka mu muryango w'abana batanu mugabo dusigaye turi bane
hama twari abakobwa babiri n'abahungu batatu jewe ngira kabiri. Yego. Kabayoboke ntiwigeze ubaza abavyeyi bawe igituma witwa Kabayoboke? Jewe navutse d'une façon particulière. Navutse ata muntu n'umwe yiteze ko mvuka uwo munsi. Urumva abavyeyi banje bari bagiye muri mariage. Bagiye muri mariage hariho kera hari ibintu byitwa soirée, ngira nico gituma nkunda no gutamba. N'abavyeyi banje barabikunda, hama bava gutamba, hanyuma bavuye gutamba rero mama shashika amvyara. Donc kera nibaza yuko ngira ngo kuri iyo myaka yanyu nta by'ama ecography bavuga. Oya, urumva nta ma ecography mugabo baraguswiva, mugabo c'était ntibari biteze ko uwo munsi mboneka. Hama papa aje acavuga ati ako kana kazobayoboke kuko bon kaje tutavyiteze, kuyoboka ni nk'ugukundira, kabayoboke kabagwe neza, kabakundire. Yego. Urakoze. Urumva wari ufite abavyeyi b'abasirimu byari biryoshe kuri iyo abavyeyi baja muri soirée? Abavyeyi banje bari nyene canke baracariho? No, mama aracariho. Mwari mufite famille, mufitaniye relation imeze gute na famille uvukamwo? Mwari abantu begeranye? Hari abantu usanga urumva yego uravuka muri bo ariko nta bintu vyatari, ntimuguma muri proche. Hari abandi usanga baguma bameze gutya, n'abavyeyi surtout byari bimeze gute? No kuri byari bimeze neza kuko bon jewe ntaco nari gutinya kuvyibwira mama kuko mama niwe nagumanye. Papa yagiye hakiri kare cane ntaramenya n'ubwenge, yagiye mfise imyaka 6. Donc urumva aho nturamenya neza, mugabo umuvyeyi umwe nagumanye n'ubu nkifise. Twari muri relation nziza. Yego. Umbwiye ko muvukana muri batanu, no kuvuga rero mwana wari wakurikiwe n'ingogana n'ingoga, biba bimeze gute muri ico gihe? Mutoyi yarafise 6 mois, imyaka amezi 6. Ubuzima bwari bumeze gute kubaho uri mbabarire ndakikubaze mugabo urumva c'est un peu touchant, mugabo biba bimeze gute kubaho gukura wari uri mu buzima muri ufise umupapa ufise umumama, hanyuma bigaca biza ugaca ucika novuga umorphe bon orphelin de père? Je n'ukuri sinigeze santa yuko nabaye umorpheline. N'ukuri si novuga ko mama wanje yabaye ngira intwari kazi kuko sinovuga ngo narigeze santa yuko ndi imfuvyi, yuko atabavyeyi mfise. Sinokuri nukuri sindavyibuka muri jewe ko noba ivyo vyiyumviro vyaranjemwo, nta kubera peut-être yagiye kare ntaramumenyera gose, ntarabona gose ico umupapa amaze mu rugo. Mugabo mama yaragerageje kuba papa mama ku buryo atakintu na kimwe bon nibaza cari kuntuma mvuga ati yaba nta mfise papa vyari kubuko. Eka ndiko ndiyumvira gufakara ugafakara n'abana batanu biba vyoroshe. Naho uvuga yuko basi mu vyiyumviro vyo wawe urumva wari muto mugabo urakura ukabibona. Umuvyeyi iyo bavuze ngo ni bamaboka igihumbi, mugabo urumva nibaza yuko nk'umuntu afise umwana, nk'umuntu ashobora kuba azi pour le moment ushobora kubona exactement pwa umupapa agira mu rugo canke iki. Wowe ubona vyari vyoroshe kuri mama wawe canke hari igihe yirenga? Ubu avec le recul ndibaza nti nta hamwe yaza kuba jewe nari kubishobora. Nukuri yari umukozi cane, agakora cane ku buryo nukuri ingene yabigenjeje ntavyo nzi, mugabo yarakoze ku buryo jewe nukuri nta vide nta manke yiki canke kiriya kubera ntafise papa nigeze mbona. Je nabonye amashuri arihwa, ntaco nari mbuze, n'abafise amakaye, mugabo nk'umuvyeyi ndazi ko ngira yirya kimara akarara adasinziriye, mugabo ntabikwereke kugira ntugire ibikomere.
nukuri jewe iyo binshikira sinzi ko nari kubishobora mugabo yarabishoboye kandi neza. Na kintu kiri nk'umunsi canke ki uvuga uti uyu munsi vraiment ndawibuka nukuri ahantu ndibaza mama yarababaye canke ikintu coba carabaye muri enfance uvuga uti ikintu ndacibuka. Urumva umuvyeyi byarashize mama wanje n'umuntu kuri twege twavuga ko akara cane mugabo yaratubwira ati mubaye ibigaba mugize iki bazovuga ngo bajya abana nabo umupfakazi. Rero ema yaradutumbereza akatubwira n'amajambo aremereye mugabo kwari kugira ngo twumve ko dutegerezwa kuba abantu bazima. Hari igihe yashika agashika mw'ijoro agashika yaraduga yaradandaza hari igihe yaje Gitega hari igihe yaje Bujumbura tumaze kuba Bujumbura akaduga donc yagira commerce kandi ari umukenyezi urumva ko bitoroha n'imiliyo y'abagabo. Yego hari igihe wabona aje arushe akamara nk'umunsi canke ibiri aryamye kubera byamuruhishije cane. Yego muri ico gihe none mwaca musigarana nande? Twamye dufise abantu muhira tubana abantu naho yari umupfakazi afise abana benshi hari abana benshi yareze hari abana yarihiye amashure donc twigeze tuba mu muryango utafise abana bandi bakuze tumaze gukurana batoya baraje donc yari umuryango wama ufise abantu bahari. Okay. Nari nshaka yuko imbere yuko twinjira muri carrière yawe yo kuba umu artiste antuko urafise ibindi bintu wakoze urafise ubuyabaga wari urumva turavuye mu bwana warakuze wambwiye ko mwabaye ruguru Muyinga gushika ku myaka ingahe? Gushika ku myaka 9 ans 10 ans ushuramanuka ku Bujumbura. Guhindura milieu uba waravukiyemo ukaza kuba mu gisagara byari bimeze gute? Ni sinovuga ko nabonye changement cyane ko je namye niga mu interna uruguru naza muri vacances mugabo sinovuga ko nigeze mba depayse canke nabona ari ubuzima. Anevon wari bwagere kuja muri interna? Yego nagiye muri interna à l'école primaire kuva ndi muri primaire kubera urumva yari umumama wenyene kudusiga twenyene nubwo hari abandi yavuga ati ntibokwiga bohava bagayiga basamara reka ndabajane muri interna. Hariho ama interna kera ababizi bayita ama pasiona y'ababikira mwaragenda mukiga kuri école primaire isanzwe mugabo mukamufise interna y'ababikira mubamo. Rero twebwe abonye bimaze kuwadandaza aje Bujumbura duga asubira avuga ati abana reka ndabashira muri interna nze ndahaca ndabaraba mugambe ndi sûr ko bariko bariga. Umbwira rero uti ntimwigeze muba depayse we byarakoroheye? Sinzingera nuko urumva deja école primaire nigana n'abana baba ministre baba kibe Bujumbura bagenda kwiga ari interna iri mu Bukeye twigana n'abana presque bi Bujumbura bikide nko sinigeze mbona yuko we nta cyahindutse nta kintu wigeze wumva umenga kirahindutse. Arangira nuko nari muto ntibyari. Niki ki wibuka muri mu buto bwawe uvuga uti iki kintu ushobora kucibagira woba warakoze ndazi ikintu ciza nka scandale woba warakoze uvuga uti iki kintu nagikoze nk'ubunye niyumviriye ikintu nakoze ndi muto ntaco nosubira bon timwe nawe wocibuka ukagitwenga? Hariho ikintu niga muri 6e année primaire hariho umuntu w'inshuti ya mama yaba imuramvya urana ko twiga mu Bukeye ngira ni esprit de liberté mugabo avec le recul bambariye narumvise ko peut-être ryari kosa mugabo je namva ari inshuti hama duhejeje concours national ndasaba uruhusha umubikira ndagenda imuramvya kumuramutsa uwo muntu jusque là wamenga ni ibintu bitoye mugabo hariho umutante wanje yabyumvise ko nagiye kumuramutsa imuramvya acabaza mama teswe urumva nta n'amatelefone yarahari hama barabimbwira mugabo je mu nyuma niho numvise ko kameme urumva sinari kugenda ntari narabwiye mama ko nzoja kuramutsa uwo muntu. Wari wiga mu Bukeye? Niga muri interna hama ndagenda
kumuramutsi muramvya hari ntihari kure ubwa kame murumva naragiye namazeyo nka 2 jours 3 urumva rero c'était pas donc wabikoze atanumwe wabwiye numwe nabwiye naragiye gusa kandi umuntu yararyoyewe yari n'inshuti nta yari umumama yubatse hari muri famille mais urumva nategerezwa quand même kujayo navuze mugabo urumva nk'ico abantu bose baragira ubuto baragira ubuyabaga wari umuyabaga ameze gute wewe ubuyabaga bw'iwawe jewe ikintu nzi nakunda n'ubu nkikunda nakunda gutamba cyane muri internet ku buryo naratamba kuri scène naratamba bijya vy'ama entracte hanyuma bataduhaye umuziki j'étais vraiment malheureuse no kurira nararira parce que urumva samedi naba mu mutwe nzi ko tuza kuja muri grande salle gutamba donc nico kintu numva ko campa umunezero kandi nkumva biraryoshe kubisiba numva ari ububuzi ikintu gihambaye ikintu indirimbo wakunda cyane ico gihe yariye indirimbo nakunda zari nyinshi sinodibuka ko nkunda gutamba rock ndazi gutamba rock narayikunda cyane hama nazuka zari nyinshi ku buryo kwibuka imwe Bayandika haba hari indirimbo wumviriza misi cyangwa wa interpreta kuri scene cyangwa wakanda gutamba jewe sininterpreta waratamba iyo wakunda gutamba yari yo je kubera nkunda gutamba noba ngira mbeshe kubera iki nk'ubu jewe ndibuka ngiye muri archipel nashikira kuri ubusi nkigenda nashikira kuri piste kandi hava nta sinicara nta na kimwe nishika kuri scene bambe kuri piste nkatamba nkagenda no kuri sinovuga ngo iyi cyane ko zose ndazitamba ikintu wakora cyane basi cari giki apart gutamba kuko kugira ngo wandike abantu bose nibaza ko twarabaye gutamba cari kimwe ndakunda gusoma cyane narava twarigeze kuba mu Cibitoke iki ca Bujumbura narahava nkaja nko mu Kinindo gutora igitabo n'amaguru oya warafata bus nkaja gutora ahantu hose numvise hari igitabo natwa narajayo kugitora amafilme hari igihe hariho ama videothèque niko bayita naho nyene bashana abandi abone nakunda gusoma nakunda kuraba ama documentaire yego ndakunda no guteka okay anti kuri umuntu ari ubyumvirije uri umuntu menga umenga umuntu abantu bakunda gusoma deja n'abantu baciye ubwenge nibaza yuko no mwishuri wari uciye ubwenge je nibaza ko nari nciye ubwenge mugabo pana bumwe mugabo sinigeze ndubura naradubuye 6e mugabo secondaire sinigeze nsubiramo na université sinigeze nsubiramo yego sinadubuye wigeze usubiramo amashuri donc tarakorera nibaza ko ari naco gituma no kurumva wari ukeneye umwanya wo kwiyamiza kuko urumva uwundi mwanya wari umuntu wavyigira mu ishuri canke wari wawundi ufatira ngaho nyene kuri tableau ugasanga oya nariga nk'abandi kujya usanga amantuze ya ari programme nariga yego sinari umuntu wovuga ngo araderange mu ishure ngo aragize ikino nariga nkakurikira nkagira ama étude mugabo nkaronka n'umwanya wo gusoma ibitabo no kuraba ama documentaire yego wiga muri internet nibaza yuko ngira ngo nuko wambwiye ngira ko yari y'abakobwa gusa hariho ukuntu muri culture yiwacu uri umukobwa akunda gutamba akunda kugira iki umenga uba warananiranye canke sinzi mweco gihe niko vyafatwa nta bakuvuga byari bimeze gute canke wewe wavuga uti birabisha jewe n'ukuri nabona abo twigana hariho amakategori hariho abategera baja mu muziki hariho n'ababa barabakizwa hariho n'abatamba rero mugabo nta na rimwe nigeze numva ko abantu boba bamvuze kubera natavye canke ngira ngo sinigeze ndavyitaho mugabo vraiment je nabona twese abakunda umuziki barawutamba abatawukunda ntibawutambe ntaco vyari bitwaye mugabo kandi nagize imana mvukira peut-être mu muryango
gutamba ari bisanzwe ko no muhiri wacu twararara turatamba nkora ntera inkuru nta electricité yari ihari mugabo twari dufise magasin badandaza amapire urayabona amabateri ngira niko bayita urani radio kera zajamwo amapire donc twafise radio ijamwo amapire nka 12 donc 24 12 6 d'un côté 6 note donc carton yose twarayivuze ijoro ryose igahera hamwe atakivuga tukayanikira kugira asubire avuga je nakoreye umuryango gutamba ataco bitwaye nico gituma ata complexe byari kuntera ngo ntamvye ngo byo hari ico vyogira kuko muhira twarafata umunsi tukarara turatamba atacabaye atari kuri bonane atakina kimwe umunsi gusa twumvise ko ushaka utamba twarashiramo tugatamba. Okay, hama byo kwandika navyo byajemwe gute? No kuvuga dureke kubanza kwandika indirimbo kugira ngo utangure kwandika indirimbo antuka wari ufise ibindi bintu wakunda kwandika navyo byari pardon ngira ndaguciriye oya ni sawa oya chaque situation no kugira ntahura ibintu ndandika cyane rero je nama mfise udukarne nama mfise ikaye nandikamwo nk'ikintu kinjemo nkacandika hama n'amakete yego hariho n'abantu basaba ndabandikira amakete donc narakunda kwandika kumva ko situation ndayishizemo tuntu nabiye peut-être ndengeje urugero kugira ngo biryohe yego wari romantique donc uri romantique nk'umuhungu mwandika ikete yarasubizayo aya grabona ari maze kwandikira nuko batazoza kuri mais sinon en tout cas kwandika ikete ntivyongora nobishobora cyane ubu nyine ko dukoresha amatelefone mugabo wibuka nk'ikete rya mbere wanditse ubwa mbere ugaca uvuga uti irinye ajya no kwibuka oya mugabo ya toujours en kuko kera c'était ça c'était les lettres il y avait pas de téléphone hanyuma yari kete umuntu yakwandikira ikete kugira ngo akuhe iciyumviro ciwe akubaza ibintu hama umusubize akushikiriza ivyiyumviro c'était ikete. Okay, basi suppose yuko tagibuka iryo kete commenter no kuvuga yuko feedback y'ikete wajya mbere wanditse ugacuvuga uti je burya je narengeje ndimwe nabimaze nabihejeje feedback yari yabayiyihe y'ikete yaba igitangaje canke peut-être kigira kantu nko kumenga waba uri umu artiste naho ico gihe atavyo nubamenye nuko wandika mugabo uwo wandikiye avyakiriye bikamukora ko cyane ku buryo aje muvugane ahaba yibaza ko atari wewe donc tellement wavyanditse urashiramwo tout ce qui peut rendre iryo kete vraiment donc poignante mugabo aje ngo muvugane J'ai vu une migration. No kuvuga yuko ça c'est umu artiste ara bo ubu niho ntangoye kubitahura aravuga ibintu peut-être kubera bari yagiye akaba inspire mugabo vy'ukuri atari byo viva ari oya gutya nyene muri kumwe sinzi ugasanga arazi nko kuvuga yari kararirimba akaririmba ukabona ko yagiyemo muga muvugana gutyo ukatatu none ni wa muntu yavyanditse bya bintu noko ngira ngo ni no kuvuga yuko wowe byakorohera cyane kuvuga mu kwiyexprima mu yuri kura communica n'umuntu bikorohera iyo uri kurandika iyo bimwandikiye gusumba ko mu bivugana kwandika je pense kandi ngira ni kenshi wanditse biza bivuye ibwina yego hama uri kuravuga urumva mura conversa akakubwira nawe ukamubwira hari gihe au cours des idées ama idées acika mesino kwandika biraryosha ko ubutekanye urupapuro na wewe ntirukubwira ngo vyuvuze nibiki ngo byo wanditse nibiki ubabaye uryohewe byose urashaka kuvyandika hari ikintu namamvuga nti usenga
jewe les prières zabaye exaucé cane nizo nandikiye ikete Imana. Yego. Donc warandika gushika naho wandikira ikete Yego, Imana. oya ko nshaka gusaba ibintu Imana. Narandika, nkandika. Nukuri narishuwe kenshi gashoboka. Hari hano kuri munsi yo sinzi ko muhazi. Urandika ukandika ibyo ushaka n'impapuro usanga ziriho n'ikaramu usanga ziriho. Nukuri urandika ukabikuraho byose ukabishira ku rupapuro ugashushira mu giseke. Jewe pour moi niyo prière nemera cyane kuko ugiye kwirega ugiye ubivuga uri kubwira ubundi muntu peut-être uranabica kandi umwanya uburira imite muga hajya uricara ukandika. Rero kwandika ni ikintu ça guérit niyo ushavuye uriye yuko uja gutuka umuntu canke iki uvyandike ubisubiremo wumvise ari bitutsi utabura mugabo biba vyakuvuye. Okay. Kuvyerekeranye naho n'indirimbo nibaza yuko twavuze mugabo urumva uri ngaha nk'umuntu yanditse indirimbo zakunzwe zamenyekanye cyane n'ubu ukibandanya wandika kandi ufasha abantu benshi nabonye no kwandikira abantu nkuko bamwe urabivuga umuntu arashaka kuza akakubwira ati nyandikira ukamwandikira indirimbo bivanye n'ubutumwa ashaka gutanga ukabikora. Ivyo kwandika indirimbo navyo vyaje ryari vyaje gute iyo yari histoire vraie ou pas hanyuma wayandikiye umuntu yarinde? Gutangura kwandika indirimbo washaka Sinarinzi ko nshoboye kwandika indirimbo. Narabivuze kenshi mugabo ngira abo babakurikirana iyi TV yonyene ntavyo bumvise. Mugabo natanguye kwandika indirimbo ya mbere yitwa Mon Professeur. Yari à l'occasion ya anniversaire de mariage ya 25 ans. Ndavuga nti ikintu nogira kugira ngo surprene ibe surprise ku mushinga naye wanje ko arazi ko nkunda gutamba arazi ko nkunda kwandika mugabo kwandika indirimbo gushika naho nja muri studio nkaregistra iyo c'était une surprise totale ntavyo yari kwibaza kuri je ko nta nivyo twari bwigere tuyaga ko nifuza kugira rero nico gihe natanguye kwandika iyo ndirimbo Mon Professeur. Yego yari kado umushinga ntayo wawe. Ico ciyumviro umunsi ico wibuka iciyumviro cakujemwe gute? Donc c'était ndakunda kugira blague vraiment mugabo ugasanga birabaye navuze nti abo twayiririmbanye twahuriye ahantu ntabazi ku mugenzi wanje ari we bazi canabwa ntimwige tuzoririmbana muga c'était une blague. Umugenzi wanje aca bifata nkama acaranyibutsa kubera niko ndavuga ko nzogira surprise nk'ubu je no compose indirimbo nkarondera abayirimba c'était ko ndondera abayiriri no gukompoza sinibaza ko ari je mugabo ndabivuze gutyo aca bifata nkama acarampushinga ngo bikore hama bon je ndi umuntu ntakunda kwirimita kugira kwirimita ngo ikisinogikora je sais bikunze birakunze bidakunze naho ntaco hama ndavyese indirimbo iciraja ngaho turaja muri studio c'était un calvaire kubera c'était la première fois uririmba warugiye muri studio hama indirimbo icirabanga ni ukuvuga yuko ikintu cyaje cyose iyo ukikoze ubwa mbere uraronka kugira ngo wiyumvire antuka uraronka bavuga gute feedback uraronka ama feedback y'ikintu ba wakoze ntibigera wiyumvira cyane nk'ibintu nagiye gukora hamwe atobikunda canke ni juste yuko ubumuzi y'umuntu mu myaka 25 ubumuzi tellement ukavuga uti ibi bintu ninabikora antuka biraza kumuryohera canke nibimwe ntibigeze ugira ubwongo uvuga iki kintu naho no gikora na hari surprise arashobora kuza kutagikunda ngo bitume wumva umenga ntavyo gukora. Jewe ndi umuntu akunda d'abord ama surprise. Umva shaka gupusa loin mu gusurprena umuntu. Rero sinigeze iyo ida yuko atobikunda ntiyigeze inzamwo numva ahubwo nogira ikintu atanyitezeko kugira ngo abe surpris davantage. Donc kubera iyo arazi kutamba arazi ko no mugurira ibi nabiriya makado ibi wenda mugirira ikintu nawe nyene azomara iminsi yibaza ati byagenze gute
byarakunze none byarakunze gushika niyo ndirimbo ihere nze ndayiririmba aho onye ntiyigeze amenya ibyo ari byo yagumye ameze gutya uwo munsi wa anniversaire indirimbo yagiye kuyumviriza neza bukeye mugabo twako basi abana bawe wari wabibabwiye ngira ngo oya n'abana sinababwiye parce que c'était ko bidafuita na gato n'abana babaye muri surprise uwo munsi nyene umuntu yari abizi yari uwo mugenzi wanje nabo twaririmbanye ngira nabo twagiye kuyirecordinga muri studio bahari n'icyo ari mwatahuye yuko indirimbo zanyu by'ukuri zikushika ku mutima abantu zikora ku mutima abantu zishika ku mutima abantu byagenze gute nawe ku ndirimbo mon logo niho numvise ko quand même amaparole nashizemo kandi byari ibintu byantwaye umwanya muto yari nayo nyene surprise kuri uwo mugenzi wanje mfatiye kuri histoire yiwe n'umugabo wiwe sinari niyatanze ko vyogira intuze ya impact nk'iyo byagize kuko gushika n'uwo munsi mon logo niyo ndirimbo yakunzwe cyane ikundwa n'abantu bose abana bakuze yego muri ico gihe nibaza yuko bavuga ngo ikintu nkuko wabivuze uba wagikoze ata bintu binini nibatswe ari indirimbo ya kabiri wanditse ugatwara muri studio bakayikora muri ico gihe ukikora ukabona abantu bakaba bayivuza byari bimeze gute sentiment yari yihe muri wewe wiyumva gute nukuri natangara mu bandi kuko je nawe murabona ari bisanzwe mugabo mu nyuma niho numvise kameme ko ifise amajambo ashika ku mutima abantu kandi atarabona yigiriye gusa bose mu nyuma warahavuye wandika izindi ndirimbo zitandukanye nizihe apa mon professeur niyihe ndirimbo wanditse irimwo histoire yiwawe ya vrai mu ndirimbo zindi ufise zose icyo ndirimbo ufise kuri indirimbo ni mon professeur niyo histoire ya vrai hamwe na fille ya mia fille ya mia ni ma fille niyo nayandikiye mfatiye kuri histoire y'umwana wanje mukuru w'umukobwa mu kugira ngo wandike nk'iyo ndirimbo y'umwana wawe naho byagufasha umwanya ngo wowe wari wamaze kumenyera wari wamaze kuba artiste akomeye azwi byabaye itandukaniro ryo kwandika mon professeur kwandika wambwiye ko bitakugora muga kugira ngo ushobore no kwisohora kwandika mon professeur na fille yami cyane kuvuga ni mia ni kiespagnol ni kilatini okay ni itandukaniro niri fille ya mia urumva nari maze kumenya kwandika nari maze kuja muri studio kenshi urumva ntivyangoye vraiment wahavuye usanga none wewe wambwiye ko kwandika wari ubizi wari usanzwe wandika umbwiye ngo wari wamenye kwandika none hari oya nari namenye ko papa nari maze kwandika mon professeur mon logo Google Mam donc déjà ziri kuri YouTube ari zitatu numva byagiye mu byo nari sanzwe ndiko ndakora biraroshe kugendera muri imbere yuko shika ku kibazo nshaka kukubaza byarakoroheye kugendera mu ba jeune kuko aba artiste hanene n'aba jeune ni batwari imyaka itari yiwawe biroroshe kugendera muri bo uri umuntu w'umumama akuze mushinga ntawe ntibyamutirimutsa ntaco byagutwaye wewe ntaco byahinduye kuri wewe muri iyo urumva bunye ni iki kintu bavuga ngo umuhini wo ngo umushasha utera amabavu kuri wewe nta mabavu waguteye ubwa kuri je nkivinjiramo nta mabavu muga par après harabaye igihe numva umenga no biheba yego kubera urumva ubugiye kuba public wahora uri muri anonyma ubunye KADIE KAY sinshaka kuja ahantu ntihagire umuntu avuga ngo uri KADIE KAY donc mugabo bwa mbere narengana ku atanu umuntu numwe urumva ivyo nivyo umuntu amenyera mais aba jeune jewe muri jewe ntaco bintwaye kandi umushinga ntayi wanje arafitiye confiance
arazi ko ivyo mba ndimo vyose mba nabimubwiye, turabivugana, mba namubwiye ndaha ngiye muri studio uyu munsi nteramira aha, abazi aho ndi ku mwanya wose. Hama abajene sinovuga ngo ndabagenderamwo, turakorana igikorwa mugabo giheze se kuvuga ngo turagumana, nko kuja ku kazi wanje nije nkuze jenye, dukorana n'abajene gusa pour dire que nta na kimwe abo bo mu muziki nabo turakorana mugasi kuvuga ngo turateramana canke turagenderanira, bishitse hakaba ari evenement canke ari circonstance niye nabo nyine turateramana, numva nta kibazo na kimwe numva biba ntaco biba bitwaye. Je kuri jewe ntaco biba bintwaye. Warugeze kugira desaccord n'umu artiste mwandikanye ndere mwarikoranye igikorwa, hanyuma muravuga ko mu bihevye, muravuga yuko mutazosubira kuririmba, muragira igihe nyene antwa novuga yuko birabatera umutima mubi, sinzwe ko novuga canke birabatuma mumva umenga mwobivamwo. Muri ico gihe nta na rimwe wigeze ushika ukaregreta, ukagira regret, ukavuga uti twari ninjiye muri ibi bintu, iyo ndabireka bon je sinovuga ngo naradesize ngo ndavyinjiyemo, navuga ko vyanguyeko, hama wisanga ugiye ubaye navuga gute umuntu azwi utari wateguye ngo uzomenywa. Hanyuma ikijya gihe naravuze ntibo jewe sinaregrese ku bikorwa nari maze gukora ko vyari vyiza, abo nabikoreye bari babishimye kandi bibanezera, ahubwo nibo bambaye hafi bambwira ati none wobiheba kubera iki ko twe twashimye kandi biryoshe. Hama bon mugabo muri uwo mwanya vraiment nari sinokubesha, nari nadesize yuko mpagaritse, ugaca ndonka umuntu w'umupfasoni, Imana vraiment igume mumpezagirira, aranyegera ambwira ati naho wobiheba jewe ubiheba wanyandikiye indirimbo, ati ni indirimbo y'umumama wanje, ntushobora guheba gute kandi ubishoboye. Numva yaranteye intege cane, ndavuga nti ngeneseye ndamwandikiriye inye. Hama après mugabo ndayanditse nayo nyene, wo ndayandikiye arayikunda cane, nico jewe kimpimbara iyo nandikiye indirimbo umuntu akayikunda, ibisigaye jemba nabaye satisfait. Rero nca numva sinobiheba kambandanye. Umuntu aronka ama commentaire menshi y'abantu bariko baravuga, surtout wavuze ko ari muri anonyma mu ba public, utangura kumenyekana muri ico gihe co kumenyekana no mu gihe wari muri anonyma. Nibiki wahinduye mu myitwarire, mu kugenda, mu myambare, ndaze mu kwambara, hariho ibintu woba warahevye kubera yuko wabaye public, wabaye umuntu azwi kera utakora, ari bon kera wakora peut-être ukavuga uti bihevye bibaye. Ikintu ubu nahevye narakunda kuja gutamba muri archipel, mugabo ubunye sinkigenda kubera ubundi munsi naragiye, antuka umuntu wese azambwira uri kadike, donc nca ndabona ni kuri urumva vyarabaye, naramenyekanye, reka nzotambira ahandi. Avantage nayo mugabo simvuga ko bonjour ndashaka kujayo naho nyene ntaco bitwaye, mugabo hari muri kijya gihe na decide ko ndabiheba, mugabo byari bigishura ubuntu, hari gihe nogenda ntibanamenye, mugabo kijya gihe deja nari ku ma réseaux sociaux ngira ngo hama kwambara naho je sinigeze mpindura kwambara, namwe nambara uko nambara. Yego iyo umuntu ariko wambwiye yuko hari abaguteye intege, hari abakubaye hafi nko wabivuze, ariko hari ama commentaire hazasambura abantu, iyo surtout abantu bariko barakuvuga nabi. Ni nkiyihe commentaire yaje ari mbi cane muri ico gihe uvuga uti commentaire n'ukuri yarambabaje ku mutima tellement gusumba n'uwo twoba twari dufite ivyo twapfuye canke ivyari vyakubabaje? Jewe nagize Imana kubera nari muri iyo miliyo nyene, abo twari duteramana bari muri entertainment barampaye impanuro ati ntusome Facebook, ntusome, donc
gira nkuko bitabaho hama ivyo biziheza niko bimeze je senzi ko ariko bimeze ko umuntu ashobora kwandika ibintu yafunze do A a Z avuga ibintu bitari ivyo mugabo aramprevena ati niwe bisoma urapfa ntusome na kimwe wewe rindira biha umwanya bizohera kandi niko vyagenze vraiment antuka naririnze gusoma Facebook kumviriza ibiganiro kuko vyose byari kadike ati ntuvyugurure ntusome warabona ikiganiro kiri ku ifoto yawe kiri ko izina wewe bariko baragira ukabirengana ukavyihoza ati ntubisome ivyo bintu kuko wewe ntumenyereye niho ugishika wocupfa ntivyigeze bigira impact ku bana bawe ku muryango wawe niyo mana nagize jewe ndiko ndabiheba bambwiye ati mama ubiheba kubera iki twe ko turyohewe n'indirimbo zawe umushinga ntaheti none ubiheba kubera iki donc niyo mana nagize ko naronse soutien yabo abandi hafi iyo bishitse ukandika nk'indirimbo bigenda gute kugira ngo uhitemo umuntu uyiha biramaze gushika ukavuga uti dufate nk'ubu unye atari umuntu aje kukubwira ngo nshaka ngo kunyandikira biramaze gushika ukandika nk'indirimbo hakaza nk'umuntu nshaka gusaba ngo umwandikire indirimbo kavyanga bigenda gute kugira choix y'umu artiste aririmba indirimbo yawe jewe abo mumaze gutora baririmba indirimbo zanje mba numvise mba maze kubumva bariko bararirimba nkumva ntuyu unye yo ndirimbira indirimbo vyonjohera nta na rimwe wigera uvuga uti jewe ngomba basi nk'umuntu akaza akagusaba nk'indirimbo akavuga ati je ndagukunda kuko urumva umaze kuja ku marezo sociaux umaze kumenyekana anti ukurahura n'abantu batandukanye nta uraza hari umuntu ashobora kubwira mwandikira indirimbo ukamubwira ko atabishoboye parce que iyo ntuze yo sujet peut-être utari inspiré muri yo canke ubona ko style aririmbamwo canke donc amaparole ashaka atayoro nko kugira ngo wandike rap we rap rega rap ni poem nta rap nta na kimwe no kurondera amajwi akuri ko uwo bishobora uvuze ngo hariho nk'amaparole utoronka ubushatse kuvuga hariho urumva ifo ko utora sujet iyo sujet ukumvira kugiye mu mutima niho n'amaparole aza kuko hari umuntu akubwira sujet ukumva ko utari inspire rero ko hako uhesha ntavyo bushoboye kwandika indirimbo urandika gusa dufate nk'iyari indirimbo yiwawe urandika gusa canke urandika ugatora umu artiste ugatora umudiho ugatora vyo umudiho kenshi atorwa pardon ntaco nisa lumva uraje ndandika musanje ndumwanditsi gusa hanyuma muga indirimbo ziwanje sindigera nandika ngo ntange ngo urimenya ndandika nkatora umu artiste tukajana muri studio kugira ngo suive les paroles zijane n'ingene I feeling donc niko no bivuga kubera ndamuhaye parole zonyene hari naho kuko ingene bigenda muri studio iyo ukujanye texte si kwiva imeze haragera igihe ijambo urihindukiza rero je tiens que mon message iguma ari message nashatse gutanga nico gituma nkurikirana gushika muri studio indirimbo gushika isohotse nta na rimwe urabona uri ukurikirana nkuko nyene umuririmbyi ugasanga nk'umuririmbyi bivanye n'ingene iyo message washatse kuyitanga ariko arayitwara ukundi wowe utashatse kubikora oya nukuri abo tumaze gukorana bose tuba twumvikanye mba namupartage texte imbere tuba twavuganye tukayumvikana ko hama dushitsa kumvira ijambo ntiginjiramwo turarondera irindi hamwe tugapartage ni travail d'équipe indirimbo zawe kenshi ni z'urukundo nivyo nkora antukana urukundo haba harimo urukundo rw'umuvyeyi rw'umugabo n'umugabo rw'abakunzi rw'umwana n'umuvyeyi ibintu nk'ivyo nivyo kubera ko ari vyo ukunda kanini yakwanda nivyo biguha nivyo uri inspiré cane bigenda gute disons ko ari vyo nahereyeko hama gushika ubu indirimbo nahora nandika zose
gushika kuri dernièrement iyo nasohoye yaririmbwe na Dramati yitwa My Love sinzi ko waye ni y'umuntu yanda konse histoire mbaye inspiré niyo histoire ndamwandikira son histoire avec son épouse rero izo ndirimbo zose zari zimaze kuja ku rubuga rwanje zari zishimikiye kuri une histoire réelle y'abantu begzista uvuga ati ni yabanaka mugabo n'izindi zirahari nk'izo sohoka ejo muzoyumviriza izo ije ugomba duhindurire style ugomba duhindurire ni inyandiko yiwanje mugabo ivuga ibindi bintu by'urukundo mu buzima mu buzima mugabo utovuga ngo ni ya naka ngo hakonte yego sahakonte ibintu byama byashikiye abantu naye hariho abazoyumva avuga ngo iyo ni histoire yanje mugabo ni histoire ishaka gushikira umukobwa igashikira n'umuhungu bira nk'ubunye wibaza ko byokorohera kwandika urukundo rubabaje niyo izosohoke ejo nk'uwo baheze yejo rero yejo uzoyumvirize tubwirira akaresume gatoya yejo uzoyumvirize yitwa Dis le moi ku ma réseaux sociaux twarayishize kungene yitwa Dis le moi yego ni indirimbo y'urukundo rutaryoshe byarakoroheye kuyandika none mu gihe uba ubaye mu rukundo ivyo wahora ukora kenshi ari urukundo kandi wambwiye yuko ubaye inspiré kanini yabivanye n'ingene umuntu wamwumvise ntivyakugoye kwandika gusumba uko kare vyagenze erega kwandika uko wandikiye iryoshe niko ushobora kwandika niba gusa nta occasion ari bwaronke kwandika ibabaje nta numwe araza kumbwira ngo ndamwandikire ibabaje nta muntu araza ngo aguhe histoire y'ibintu vyiwe bimeze nabi ngo akubwira ati nukuri je nshaka kunyandikira iyi ndirimbo ngira mu mablague ngo je uzonyandikira ibi mugabo nk'ubu abazokumva iyo bazovuga ko nabavugiye ibi okay reka tuvuge ku kintu cerekeranye n'ingene ubona ibi bintu byo donc by'abakenyezi ubona umu artiste w'umurundi yaba umwanditsi canke umuririmbyi we kuri wewe bivanye n'igihe umaze mu myaka ibiri ubimazemo ubibona gute wabisanze gute ubunye ubifata gute nta kirahinduka naco ubona cohinduka urabishima ubona kiriho intambwe yo gutera bimeze gute mu buzima bwose buba ubw'abakenyezi buba bw'abagabo canke ku bana canke iki hama haba vyiza na bibi muga dufatiye ko iyi minsi wavuze ko ari y'abakenyezi nukuri hageze ku mukenyezi biragora bikagora kabiri rero tugiye muri sinzi ko mvuga abakenyezi en général canke mbandanye ku bo muri bongira twovuga ko ba artiste uraza kuvuga en général mu nyuma urumva ahubwo reka mpere en général umukenyezi kubera societe yacu biza birahinduka mugabo uko vyamye umukenyezi yari umuntu umenga ari ku ruhande atogira ibi ama interdit menshi wasanga ashimikira ku mukenyezi ntiyogira ibi nibi bikaba bitonze biva hariya bishika mugabo ubu vyarevoriwe siko biri muga nubwo vyevoriwe kugira ngo burya urandure culture canke mœurs y'abantu biragora cane bisaba kwigisha bisaba kurera abana tureze abahungu b'abakobwa tukabumvisha ko umukobwa nubwo ari umukobwa nawe afise amadroit kandi n'amadevoir bakenyezi mu nyumve nimwibaze ngo mufise amadroit gusa murafise n'amadevoir rero kugira bimwe bahora bavuga ngo umukobwa ngo ntiyovuga imbere y'abantu ubikure mu ndero mugabo ubunye vraiment byarevoriwe rero kubera biri ivyo hariho vyiza vyevoriwe mugabo no kubandanya kugira umukenyezi ntahohoterwa bafatiye seroma ko ari umukenyezi ego ni umukenyezi mugabo ntiwoca ufatira ko ngo nuko ari umukenyezi ngo ce umuhahaza canke ngo umwaka ijambo canke umwime uburenganzira afitiye ivyo ategeza kuronka hageze rero ku mu artiste
hoho n'ibindi deja umu artiste ni umuntu atameze nk'abandi umu artiste ni umuntu yiyumvira ibintu atari nk'iby'abandi biyumvira kuko umu artiste ashobora kuraba ico giti akakibonamo ibindi bintu wewe utigeze ubona rero uwo muntu muri societe tubayemo ya conformisme donc mutegereza kugendera kuri uyu murongo urumva ko acaja ashobora no gukumirwa kuko atiyumvira nk'uko abandi bantu biyumvira kuko atameze nk'uko abandi bameze ari umuhungu ngira barapardona gato muga ari umukobwa ngo ujya nigisare nigiki kubera yaririmbye kubera yambaye uku kubera yashize ko tatouage kubera yagize iki ari umukobwa rero ngira ngo abantu boza baratahura ko kuba umu artiste ari umwuga ushobora kujamo abahungu ukajamo n'abakobwa hama mu gihe ari umwuga ari igikorwa bamwubahire ico gikorwa bamwubahe uko ameze mu gihe atawatutse mu gihe atawe yivye mu gihe atawabesheye atawarenganije bamwubahe uko ari n'ivyo ariko arashikiriza bashaka babirabe canke babireke mugabo ntihagire umuhohotera hanyuma n'abatanga ngira ngo ama privilege y'ibiteramo y'ibiki ntibarabe ngo umukobwa ngo nuko ari umukobwa bace bamuha amahera make kandi nawe yaje gutamba canke kuririmba yaririmbye iminota imwe nk'iy'umuhungu akaririmba co kimwe n'umuhungu ariko bagacamuha ngo urya n'umukobwa ntaco oya mu gihe bashatse ko nukuri n'umukobwa atera imbere muri uwo mwuga w'ubu artiste nibamufatire ku rugero rumwe n'umuhungu canke umugabo bakoranye ico gikorwa uramaze gusibisa iyo violence novuga guhohoterwa en tant qu'artiste kubera yuko uri umupfasoni canke warabonye umuntu nk'ubu warivyo wari uriko uravuga ngo bamuha amahera akwiye co kimwe n'abandi canke hariho kawo woba warigeze kubona ijanye n'ivyo narazumvise mugapurana kuri jewe ndi umu artiste w'ubundi bwoko ngira ngo je ndi umu mama niho nkibijamwo je ndandika gusa sindirimba kandi ngiye muri studio njana amahera yanje indirimbo ndayisora nta numwe arambwira ngo ntuza muri studio ngo kubera uri umudamu kandi ukuze mugabo nta urabimbwira mugabo je narumvise ko hari aho abakobwa babariha amahera make bavuze ngo nuko ari abakobwa sinovuga ngo ni nakana mbwa naravyumvise ko bishika rero ico nibaza ko nimba kihari cohinduka nta na rimwe wigera wiyumvira yuko peut-être bashobora kuba bakubahira kubera yuko nyene uri umumama akuze nk'abo ba producteur muja gukorana canke iki rofete yo kuba batagufata co kimwe n'abandi bakubahiriza wibaza ko iyo aba ari uwundi mukenyezi peut-être adafise amahera canke adakuze nk'uko canke ngira ngo wagize imana wewe wiyumvira ko yari kugira amahirwe nk'ay'iwawe sinzi ko abakobwa canke abadamu bahora baja muri studio hari ingorane bahora bagira mugabo no kuri sinovuga ngo banyuhibahira iki na kiri kuko je ndabasaba rendez-vous nkuko uwundi wese yoyisaba bakayimpa tugakora hari gihe vyanka tugasubiramo hari gihe rendez-vous irata mugo ivyo ntibiba kuri jewe ngo ni kubera ari jewe n'abandi hari gihe ama rendez-vous arata kuko ibintu by'imiziki biragoye cane utarabibona ntushobora kwibaza ingene ari ibintu wamenyereye ko ukora ku masaha wamenyereye ko ibintu byose bigenda uko bishaka mugabo no kuri jewe sinibaza ko boba banyubahira iki canke kiriya mugabo turumvikana tugakora hama nkagenda tugakora igikorwa hama urumva si ukuvuga ngo ndafise amahera oya ayo bafise nanje niyo mba mfise ndi haco kimwe n'abandi rero nibaza ko ahubwo bijana abo tumaze gukorana bose ngira barubaha akazi kabo kuko wubaha akazi kawe ntuheza ngo ugakore nabi kuko ugakoze nabi uca wimuka ukaheba ukaja ahandi mugabo nibaza ko abo tumaze gukorana bubaha ibikorwa vyabo kandi n'ivyo babandanye bavyubaha nimba hariho abamaze kurenganya umukenyezi uyu munsi ndabavugiye ntibazosubire sinigeze ndakubaza iki kibazo mugabo ndeka ndakikubaze
wavuze yuko ni ibintu bigoye twe turiko turabibonesha amaso tubonye indirimbo y'iminota 2 canke 3 isohotse tubona umenga ni ibintu bon il est vrai abantu baragenda barabivuga ugasanga burya akazi kose utagakora ubona umenga karoroshe wewe kuri wewe ni kihe kintu uvuga uti nukuri je ntaraja mu nda wumva warakunda gutamba warakunda kuri bon waraja aho batamba peut-être wagendana n'abantu bazi iby'umuziki cyane kubera warabikunda ikintu wabonye uvuga uti nukuri iki kintu je nukuri carankuye mu mutima just nzi ko kimeze uko aho vyinjiriye mu cariki kugira uronke indirimbo ije hamwe ivugije neza imwe wewe yumvise uvuga ngo iraryoshe nukuri iya minota 3 ubu ni 2 n'inusu ntibibogeshikana 3 donc iba yatwaye amezi amajoro iminsi amezi n'amezi basubiramwo umviriza usubiramo toya ubu ni sawa ubu si sawa shiramwe ibintu donc bitwara umwanya munini cyane utokwibaza ko ari imijya minota 3 uko bariko barakora ubunyu umuziki urumva ukiri vyinjiramo nibaza kutavyinjiyemo kujya wavuze ngo byakuguye ko ntiwari ubishaka kumwa amahera ndabeze bo wari ushaka kwiryohererwa gutanga kado kugira iki munyuma urabijamo ngira ngo ubunyu uratangwe kubikora nka business niki kicagutumye wumva wohindura ivyiyumvira ijoke guhindura ko kuhindura kwiba juste kuryoherwa ubu kumva wo bishira muri business ko umuziki woba business kuri wewe kubera umuziki mu busanzwe ukoze neza ni twagira imana ama platforms akemegwa ngaha mu Burundi umuziki uri mu amahera deja umuziki uhemba mu madevise uciye mu ma platform urumva ko ari ikintu ciza cyane nk'ivyo urumva ntububizi kandi urumva mugabo ubikoze cyane ushira amahera imbere donc uvuga ati nshaka amahera nukuri ntibitoka gusa umuziki utawukunda ntawukora nabo bastare bose wumva nuko babikunda batabikunda ntavyo bokora kuko bitwara umwanya munini kandi no kwinjiza amahera si gose ntibyinjiza nka energy ba wabishizemwo nk'uburyo ba wabishizemwo rero mu artiste wese abikora kubera ariyo mpano yiwe kubera ariyo passion ego vraiment kuko ubikoze nkuko ntiwosubira kuhomba hari gushira amahera mu ndirimbo gatahuko ariko ejo ugasubira ego ukahomba mu ugasubiramo ukaronka ingufu ukavuga uti no musi ndasubijemwe hari umva kantu nyene mu mutwe hataka karimbo kwava karyo ugaca ugenda reka tumere nk'abinjira mu tuje mu bindi sinavuga ikindi ngira turaza kugihereza ko tuje mu rukundo uri mu mama amaze imyaka irenga 20 ningahe yubatse 28 wubatse histoire yanyu bivanye n'ivyo nabonye n'indirimbo waririmbye mufise urugo ngira kwitsa bon pangira mufise urugo kwiza ndashima mufise urugo kwiza kandi mufise umushinga ntaye ataronga mu Burundi mwoshobora kutubwira mu majambo make mu resume mwahuye gute mwamenyaniye he byagenze gute twamenyaniye Igitega kujya mu ndirimbo yego donc urumva yaranyigishije mugabo aranyigisha ndaheza kuri iryo shure canja kwiga kurindi atigishako hanyuma donc twahuriye mu ibarabara atazi ko nyene nagiye nahejeje we yarazi ko nkora mugabo nari nasubiye kwiga kandi hama naho rero twahuriye mu ibarabara nta kubera ikari we wahisemwo mu bandi basore ko wahisemo mu professeur yakwigishije muri ico gihe sinamubona sinigeze nibaza ngo ni mu professeur yanyigishije no twarahuye turavugana kandi urumva ntimuca muvuga ngo ubwo nyene birafashe twagumanye muri relation tuvugana hama histoire iratinda irakura mais sinon sinavuze ngo gereka mpitemwo mu professeur burya guhitamo umuntu ugiye kubica ngo ugira ibiharuro ngo ngira mpitemwo hari gihe bidakunda wowe ubyisangamo kumva nuwo nyene nta basi nakaye kantu yakoze gatuma uvuga uti uyu n'uyu nyene anto ko bufise abantu benshi bakurondera ubufise nkawe urumva utete la star du lycée anto kagukurumva c'était pas sinari umustar gusa no
je nari umuntu akunda gutera inkuru kuyaga n'abandi tu ubu ufise abantu bakura umuntu wese aba afise abantu hirya no hino ibinye je kubera nkunda kwandika yanyandikira makete menshi cyane menshi ngira ngo nico gito urumva yaje basi yaje non seulement ko yari ngira ngo yari afise ivyo wifuza amakarite wifuza yari mwari munahuje n'ingene mu communique hanyuma ukava kucerekeranye no kuco yuko atari umurundi ntavyo byigeze bigutera ubwoba nta ntambamye byigeze biguteza muri famille nta jewe personnellement nta ngorane byanteye naguteye inkuru yiyo histoire muri 6e année primaire ngira n'umuntu yamye afise ivyiyumviro vyugurutse nyene vy'umu artiste donc kuri jewe nta ngorane nimwe byige sinumva ko hoba ari barrière muga il est vrai que dans ma famille bari bafise ubwoba mu étranger bon sinari nkuze cyane nari muto ati bizogorana kubana n'umuntu mudasangiye imico iki yego nivyo famille quand même ntiyobura intuze ubwoba mu misi ya mbere none bivanye nuko nyene waruvuze ko kuba mudasangiye imico ntaho wigeze ubona utintu kuri bujyanye kubana n'umuntu musangiye imico cyangwa kutabana n'umuntu musangiye imico ntaho wigeze ubona umenga byari kukorohera yaba yari umurundi canke ugasanga hariho nk'ibintu mukoze wowe ukoze canke wakoze je dis bien kera kuko ubu urumva muramaze umwanya utari mutoya murazinanye cane gose byashobora kuvuga gutuma uvuga uti tukangira no kubera ro tutasangiye imico canke yabakoze nk'iki jewe nta kubera twamanye communication iri nabwo gute iri fluide mu gifaransa donc ikintu cyose turakivugana nta kintu coza nka surprise ngo bango kirantangaje ari icagize ntatahura yaba yakimbwiye cyane cyane nk'ivyo gufungura cyane kuko urumva nivyo ntabanzi akabimbwira ibyo bafungura mugabo je ntaco vyambwiye numva ari bisanzwe peut-être nico kintu cyo gusoma kirakugura mu mutwe ku buryo uba uri wamenye ibintu ngene bigenda na biriya ku buryo atakintu vraiment cari kuntuma kiretse ari umuntu mubi nyene gutuka cyangwa gukubita cyane mu gikintu agize kijanye no muco ntagitahuye ndamubaza ico ni giki hamaka kinsiguri niye karito ukunda kuri we cyane arashobora kuba nk'ikiganira akazokigwa ko azaba ushaka kuvuga bon peut-être ndazi akakigwa ko kunyene uvuga uti karite je no kuri kumushinga nawe wanje ndayikunda nukuri no muntu ari très sage ego kandi yamye ko nyene ego kuva ndamumenya gushika uyu munsi n'umushinga ntahe ari sage ibintu byose arabanza akabica ijya nina akabyumva ego kandi aratahura ego hanyuma ni igiki mudahuri nk'ikintu uvuga uti nukuri iki kintu je nawe ndazi ko je uko bivanye nuko kuntu ari sage je ndazi uko ukuntu umeze turatandukanye cyane kuri ico je d'abord ndakunda gutamba nawe ndakunda gusohoka nawe akunda kuguma muhira mu bitabo ordinateur yego byace bigenda gute none hageze kusohoka yarakuherekeza facilement canke uwashaka kujana mperekeza canke nkijana mugabaza hondi ariko naco bimutwara bakunda kutubwira yuko les Congolais bari jalo nibyo canke no ni bon jalousie mu bisanzwe nta muntu ataba ari jalo ku kadogre akariko kose muga kugira mubane n'umuntu mubane neza ifo ko uyidoza kuko urumva biragoye nta bantu bahoze ijana kwijana ngo bakunde bimwe ngo bagire bimwe nubwo baba babana rero atari umwe ahengamiye uwundi nukuri kugira ngo umuntu mubane atari frustré hari ibyo umurekera kuko ubuziti biramuha amahoro biramutuma agira akanyamuneza nimwigeze mudemenaje ngo mugende kuba mu gihugu ciwe oya mfikeze okay ntana nimwe wigeze wiyumvira ko ari kuja kubayo ntiwibaza ko byari kugutera nk'ubwo canke ni shwa yawe ni wowe musaje
twagumye aha ni hafise akazi niho abana bavukiye naha nyene ntarashaka kugenda ho bunye après imyaka yose yo kugira ati mais non déménage tugende kuba hari byo koroherera byo korohera twovyumvikana kubera ubu unyumva numenga tugeze muri retraite kandi utekereze tubana rega nyene muri retraite niwo mwanya wo gukora ibintu mutaba mwarakoze tuzovoyaja nyene tuje muri aux étrangers turabe ibihugu n'ibindi Imana ibikunze muga tugaruke nga okay nitugana ku musozo ni iyo utaba umuririmbyi bon iyo utangura umwuga uri kurakora ubu uri muto wiyumvira ko vyari kuba bitandukanye ni gikubona wahombye kuba utabikoze avant uje kubikora muri iyi myaka ivyo kuwandika indirimbo zikasohoka ukabikora nk'umwuga je nibaza nta na kimwe nahombye kubera ubuzima bwanje ngerageze kubutangura gushika ubu nibaza ko no busubiramo uko nyene nakina kimubona hanyuma ivyo kuvuga ivy'umwuga ibi ndiko ndakora ndabona neza ko iyo ndabikora kera kumbure sinari kurera abana banje uko nabareze ubu kubera biratwara umwanya urarara muri studio usa abana batoya nibaza ko bigora hanyuma ubu unye nta umwana mutoya azokwiza 15 ans arakuze hama donc nibaza ko ahubwo ubu niho nyene ngira no bikora neza gusumba kera ireva kubera sinigeze ndavyiyumvira nangira nari gutera imbere cyane kurusha uko nteye imbere ubu mbwa hajya shwa yose irafise ico yica nicikiza bize nari gutera imbere mu by'umuziki hama onivoye y'ibindi niko ndavyibaza jewe mugabo hari naho vyose urashaka kubijera bikabangabangana hari abari jeune bari marié bagira ingo kandi bazobiba bifatanya babirimwo abonye ni ça demande beaucoup inguvu nyinshi mugana abonye no kubatera intege burya umuhamagaro aho uziye hose mvuze kuri je aho waziye reka ndawucakira yego kutaje kera ngira Imana yari yateguye ko bitaza haya ko abona ko ntari kubiporta ubu unye nibaza ko ariho hageze ko no bifata mu ntoke kiriya gihe ngira ntivyari gushoboka okay hanyuma ni nk'iyihe message utanga twavuze ko turi muri mars ni turi wowe kuri wewe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ugafata gute uvuga kwiki ubona ukenewe canke ntukenewe wowe uvuga kwiki jewe kuri jewe urakenewe kugira wibutsa abantu ko umukenyezi ategerezwa kubahirizwa nkuko umugabo yubahirizwa muri ibi nka biriya mugabo kandi ntibigarukire ku munsi wa Louis Mars je namambona haba icivugo c'umwaka wose mugabo sinzi ko amarealisation akurikira ico civugo kwahoraba kuko naho twoza turagira umunsi mukuru wo kwibuka abakenyezi wo kwibuka agateka k'abakenyezi uwo munsi utaje gushimangira ingene ako gateka kariko karubahirizwa ntaco wo bumaze rero womara ikintu ko tuvyibuka kugira ngo tuduze nivo kubahiriza umukenyezi bigezeko nimba muri 2026 vyari kuri 60% 2027 bije kuri 70% 2028 80 gushika tuzoshike 100% muga tuguma kuri 10% twambara ibitenge tunywa tutamba ni kuri umunsi mukuru ntacuma iyo tariki ntacimaze iyo bimaze ikintu mu gihe umukenyezi wese kandi mbwira abakenyezi yuko droit atawuza kuzigutamika nta muntu numwe aza ngo wewe ndaguhaye amateka yose no urahahagarara ukagwanira agateka kawe n'ibihugu kugira bitrasa ama frontiere byabanje kugwana rero utira bitagiye mu ngufu n'ibikuba oya si c'est pas physique mais ivyiyumviro ibikogwa uri umukenyezi hagararira ubwo gwa uhere mu rugo rwawe wahagarare
umwana w'umukobwa amenye ko afite amadroit, umuhungu ameze ko afite amadroit, bamenye umuhungu afite amadevoir n'umukobwa afite amadevoir. Nawe wenyine uvuga ati jewe izi ni droit zanje, nturengana umurongo utukura n'uyu nta wundenganira. Hama duheraho, hama bikure muga turindira tukava le 8 mars tugasha dukwama gushika yindi le 8 mars. Nukuri biracako hama ntitube ngo baduha agateka ngo tungane shira mu bikorwa ku buryo n'umuntu kandi abakenyezi bakora bafise ivyo bakora kayero nukuri batabuba. Nukuri nta muntu ahohotera umukenyezi yifitiye nyene utuntu baja babona ingara kenshi ego mbingare mugabo ntundenganye none erega nukuri nta numwe umuntu wese yokurenganya ubimwemere. Ni nk'ihe message woha aba jeune fille ushaka kuba baravye kino kiganiro canke undi muntu umuhanure nk'umuvyeyi, umuhanure nk'umu artiste peut-être ashaka guca mu makanda yiwawe, ashaka kwifuza kuba umu artiste, ashaka kwifuza urugo, ashaka kwifuza kuba umukenyezi agira ico amaze afite amadroit n'amadevoir nk'uko wari uriko urabivuga. Ubusanzwe ubuzima bwose ni ingwano, ubuzima ni ingwano, ubuzima ntibutekana, nta buzima butekanye buhari no, kuko ubuzima butagiramwe ingorane je nibaza ntibworyoha ifo kuvyuka uvuga ati ebana aha ntegerezwa kugwana kugira ejo simbe nduyundi. Rero umukenyezi umwigeme umukobwa hari hose avuga ati sinshaka kuba handi uyu munsi, ejo nshaka gushika aha. Hama n'ama occasion turonka ntituyapfisha ubusa. Kuko hariho nk'umuntu ushaka guha opportunity agaca atangura avuga ngo yo yaje ngo urumva ngo banakabo bibona gute ngo haje ikintu cyose uca explicit nta muntu yo kwanka ikintu ukora. Mugabo we wamaze kwiha des limites, wamaze guca umurongo ngo ibi ntavyo noshobora, uba wamaze kwibloka. Rero kugira umuntu atera imbere, nta muntu n'umwe atera imbere atagwanye, atagize umutima wa rugabo. Subire ko tuja mu kungana n'abagabo nawe umutima basi rugore rukenyezi. Donc nukuri nta buzima nabo mutagwana, uteza kugwana kugira ubeho, kugira wubahwe, kugira ngo ube ntube ntaho nikora. Eske yamoye yo gutera imbere nk'umukenyezi utagenze utajanye n'isi ukwirikiraza ukaguma n'umuntu w'umuco w'imico ugatera imbere ukubahwa ukagwanira amateka n'amategeko yawe amadroit yawe ugumye uri umuntu w'imico. Aho ndiko ndavuga nk'umu artiste, eske yamoye yo gutera imbere utavuze ibintu bibi, udakoresheje imbuga nabi, utagize nivyo ndiko ndabaza. Je nibaza ko bishoboka. Birashoboka. Hariho abantu badatukana ku mbuga, batagira muga kuvuga ngo wotera imbere utajana n'isi. Isi muranjana nayo mugabo si kugaba. None ntukoresha internet, uraraba ibiganiro by'abandi, uraraba kwambara, uraraba ivyimviro by'abandi, no kuvuga uri mwisi. Ntushaka kuba mwisi utayibayemo, urayibamwo mugo ukavuga ati je nduyo. Hari ibyo nshaka gukora n'ibyo ntashaka gukora bijanye n'amarangamutima yiwanje. Rero kuba mwisi urayibamwo mugabo ntuca uvuga ngo isi ni ingaba. Okay. KADIE KAY ndagushimiye cyane, ndagushimiye ku kiyago duhaye, ndagushimiye ku mwanya wawe waduhaye, gushobora kudutiza umwanya ukatuganirira kuva mu buto gushika no munsi, ugatanga n'ama message ashobora gufasha abantu batandukanye, surtout abakenyezi n'abigeme. Sinzi ko ari cyo naba nakubajije, sinzi ko tubwira ingene muteguye le 8 mars, ndazi canke n'inyuma yaho ibikorwa mu bifise muri ko murategura. Mwatubwiye ko ari indirimbo izosohoka ejo mugabo wose, ngira hariho n'ibindi mutegura. Ndabashimiye cyane kubona mwantumiye ngo tuyage, twayaze byinshi
urabaza cane ni vyiza cane hariho indirimbo izosohoka yiwanje ku rubuga rwa KADIE KAY Entertainment yego muzoyirabe abakenyezi bose kugira mu ntera intege dufashanye duterane intege hama nshobore kubandanya n'inyuma yaho hari izindi ndirimbo ndiko ndategura wambajije ati uzoguma wandika ku rukundo rero ubu ni sezo y'urukundo rutaryoshe namwe sinabibagiye abo byakwaze hari naho byoca bivuga ati kumbe byankiye ngaha ukabikosora yego n'impanuro dutanga mu ndirimbo indirimbo bamumviriza mutambe muga mwumvirize message je ndakunda lyrics ndakunda amajambo yo mu ndirimbo arankora ko cane rero ndashimiye cane aba fans banje barankurikirana urubuga rwanje bamaye ko araruraba mugere sabone hanyuma abakenyezi le 8 mars nukuri ntizodusange iyo muri 2027 ntizodusange turi aho turi uyu munsi tuzofate nkama uyu mwaka turere abana mu mico yo kubahirizanya twebwe nyene dukora ibikorwa biteza imbere ingo zacu biteza imbere ubuzima bwacu buteza imbere n'abatari mariye abayigeme n'abanyeshure ntimugire ubunebwe ngura mukobwa mwige muba ba mbere yayi ni story nkigisha ko lise nigisha ko les 10 premiers bose baba ari abakobwa kuva mu wa mbere gushika yego yarabaye ikintu twese turomarka hajya umukobwa yitaye ku bintu ni 100%. Abakobwa avuze ati ngira nkora ikintu agikora a 100%. Rero mugire intege murashoboye turashoboye yego merci beaucoup. Ego nibaza yuko birikwi nta birenze mpaba ndenza ko ariko nibaza neza mwumvise histoire ya KADIE KAY mwumvise byuko ungene yinjiye mu artiste naho woba warubizi ndazi neza ntihabuze ibintu bishasha wumvise mu ngaha turamuteye intege rero turagushimiye nkuko nabivuze hanyuma nkuko yabivuze kandi mukurikirana indirimbo yiwe ikiganiro gishobora kuzosohoka iyo ndirimbo yarasohotse abanejo kuko tugiye kugikora kirashobora gusohoka inyuma yayo ariko uko yabivuze bibe nkuko nyene ego tuzotanga link muri ico kiganiro hama bariko barakiraba hanyuma turiteze neza yuko KADIE KAY n'ubundi musi nitwamwikora ko azodutwita bakaza muri BI hanyuma tugashobora kubandanya dukorana ego cane ego niba ari rya mbere ubonye ishene urashaka kugenda ugize subscribe hama niba iyi nkuru yagufashije iki kiganiro twakoranye ukagipartage abandi hanyuma niba ivyo yavuze uri d'accord n'ivyo yavuze urashaka kubitumenyesha canke niba utari d'accord no kuvuga yuko ushobora kuba wumva ko hari ikindi kintu woterera mu rupfasoni no mu buntu ntangere urashaka gusigamo commentaire ukagira nawe icushikirije nuko mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.